ibinyoma, iterabwoba, ubwicanyi niyo si tugeze ko, niyo si turimwo, niko vyifashe. Turaca hariya hakurya mu burasirazuba bwa Kongo nkuko bisanzwe, musanzwe mubizi ko amakuru y'iki gihe nta muntu avuga amakuru yibagiye burasirazuba bwa Kongo, yibagiye igihugu ca RDC muri rusange. Ariko imbere yuko tuza kwinjira cane turaza kwibanda mu kinyoma c'umukuru w'igihugu wa Nigeria na Paul Kagame bacuze aha kugira ngo agerageze kumufukira ko atari muri Qatar mu nzira y'ikinywabi canke mu nzira ngo yo kuja guhungabana umutekano ku rwego rwa diplomasi, kuko musanzwe muzi ko igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda ugiye gukurikirana indongozi canke inyifato zobu canke uriya, murabona neza ko harimwo akantu katameze neza. Musanzwe mwumva ino bavuga ko igihugu c'u Rwanda gifise intumbero kandi kigishira no mu ngiro gutera no guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi, hari hakurya Akanyaru bakabihakana. Ariko intambara yashoye kubitaratangura mu masasu, ariko ku rwego rwa diplomasi ikaba ihari. Hari ikiganiro nigeze gukora cishije kuri no rubuga rwa Afrohi Podcast TV nkuko bisanzwe, ndabagaragariza Paul Kagame yagiye Azerbaijan kuja guhungabanya amahorasyon canke imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'ico gihugu. Paul Kagame yari muri Qatar igihe bafata umukuru w'igihugu yitwa Nicolas Maduro. Twarabacishije ibiganiro hano, ariko kuko uno munsi ni kwa mbere igerekerezo rya gatanu ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 niho Maduro arengutswa imbere ya sentare y'Imanhattan, nkuko nari nababwiye Tribunal Federal y'Imanhattan. Urumva ko bariko baramenyarutsa cane, sinzi impamvu, ariko hari amajambo menshi, hari ubushishozi, hari amakenga, aho mbere abadiplomate mbere n'abanyamerika abasenatere benshi muri leta zunze ubumwe za Amerika bagaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi no mu interview tugenda dutandukanye turiko turacana hirya na hakurya ku mbuga ngurukana bumenyi, bagaragaza ko badashimishijwe n'inzira Amerika yacishije mu gufata Nicolas Maduro, kandi bakongera bagashaho n'impungenge z'uko Trump atakindi kintu nkuko nari bashikirije ndababwira ko Maduro nta kindi azira atari gaz. Igihugu ca Venezuela baravuga ko kiri mu bihugu vya mbere bitatu vya mbere bifise petrole nyinshi mu isi. Gaz ni igihugu ca gatatu mu isi. Murumva ko ivyo bagiye bakurikira nivyo nyene. Kanatsinda Trump ntiyaciye ku ruhande na Rubio, barameye neza ko baca bagenda gukurikirana ibijanye n'ivy'igitoro muri ico gihugu. Ariko imbere yuko nza mido nido integuro amakuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi, reka tubanze duhure inyuma ya kano karuhuko. Ikaze bakunzi ba Afrohi Podcast TV nkuko bisanzwe, ndabakengurukire mwe mukurikirana ibiganiro vya Afrohi Podcast TV muri mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, Zambia, Mozambique, mu karere ka Yasa muri rusange. Ndabakengurukire mwe mudukurikirana muri Afrika, Asia, Oceani, eka ni Burayi. Ikaze kandi mu makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi wa mbere igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Uku kwezi tugutanguranye n'intambara n'ibinyoma mu bakuru b'ibihugu babiri, cyane Paul Kagame n'uyu yitwa Bola Tinubu. Uyu n'umukuru w'igihugu ca Nigeria, asa neza na neza twihojeje morphology, twihojeje kungena Imana yabaremye, ariko ingeso, comportement, reaction n'ibindi vyinshi arasa ni photocopy ni hasa rya Paul Kagame. Vyifashe gute? Ku munsi wa gatatu itariki 3 haragaragaye ifoto n'ubutumwa bwanditse kuri Twitter. Narababwiye ko ari rubuga rwa diplomasi usanze ushaka kubona umukuru w'igihugu kanaka yandika ibiki, umushikiranganje uyu nuriya mu bajejwe urugero rwa politike, abagwiza atunga n'abandi, ushaka amakuru yizewe uraja kuri Twitter, kuko ijya niyo site canke nigo rubuga bakoresha aba badiplomate n'abakuru b'ibihugu bagenda batandukanye. Yaranditse ko avuga ko yasangiye lunch na Paul Kagame. Iyo foto ugiye kwiraba hariya munsi ibubamfu, ifoto yifashe nkuko umbona ugacira abangaha mu bubamfu, hariko ibintu bita watermark. Ni nka ko gishoboye gukorera muri logiciel ikintu nka CapCut, ugasanga ari akantu ka CapCut, nka InShot ugasanga ari akantu ka InShot. Rero iyo foto ngo bigaragara neza ko ari ifoto yakozwe na intelligence artificielle. Mugerageje kuraba iyo foto
ndayibashirire ko hano tugende tujanirana tugenda turayiraba. Abari muri groupe naho ndaza kuyibashirira muri groupe canke abo barayibonye, nimwongere mufata amatelefone yanyu canke amaordinateur, mwongere musubiremo murabe iyo foto. Hariko watermark ya Grok ni intelligence artificielle ikorana n'urubuga rwa Twitter, kujya kwa hariho intelligence artificielle ikorana na Google. Iyo Grok rero yaragaragaye kuri iyo foto, aho yaciye ivugisha abantu benshi bacavuga ati noneho nakambaro kibara uyu mugabo Bola Tinubu yarasanzwe ari umu escrow, yarasanzwe mu mabarire nkotinye nkoresha amajambo benshi bagiye barakoresha hano. Turaza turabire hamwe ababivuga abatavuga rumwe hariya mu gihugu ciwe ca Nigeria, abasanzwe bakurikirana ingeso n'ingendo z'uyu mukuru w'igihugu baravuga uyu mugabo none harasaze ageza hata gukoresha amafoto muri diplomasi y'ibihugu, la diplomasi internationale, agakoresha ifoto iriko ibimenyetso canke ifoto ikozwe na intelligence artificielle. Birateye isoni umukuru w'igihugu w'u Rwanda n'umukuru w'igihugu wa Nigeria bohura gute bagasangira imfungurwa za sasita, bagasangira ngo Nadine na Emmanuel Macron, ariko bakaja gupostinga ifoto ikozwe na intelligence artificielle. Iyo foto utarayibona arayibona hano canke ayibone muri groupe canke muyirondere gusa kuri internet, iriko kiravugisha abantu benshi. Iyo foto rero vy'ukuri ugiye kuraba biragaragara ko ari intelligence artificielle. Ukwezi iyo foto ukayiraba neza, isahani y'umu president Bola urabona ko atakintu na kimwe yari iriko, naho yo yarahejeje kurya isahani rera, yo yari ibintu bitagira amavuta, bitagira akantu na kamwe, ko yo yarefyetesheje ururimi. Ugiye kuraba isahani ya Paul Kagame na ukungere Paul Kagame yicaye, urabona neza ko iyo foto irimo amakenga. Ariko gikuru ni ikihe? Kubera iki yakoresheje iyo foto yemeza ko Paul Kagame itariki 3 yari mu Bufaransa, mu gihe hari ayandi makuru yemeza neza ko Paul Kagame yari mu karuhuko k'iminsi 2 hariya mu gihugu ca Qatar, akaba yagiye asoboka, mu kuvayo akaba yavuyeyo asoboka, ariko agira umukoshi ahura n'abantu benshi, birataba biramenyekana ngo ariho havuye no strategy yuko boja gupostinga canke gukora amakuru atariyo. Paul Kagame ngo yari muri Qatar amaze kumva ko Nicolas Maduro afashwe muri iriya nzira, acataha urutaraganya, acataha yirukanga. N'ikindi kimenyamenya kigaragaza ko Paul Kagame atari mu Rwanda canke atari ngo mu Bufaransa, depart yagize n'amasaha yayigiriye ko ngo vole canke ngo ligne historique y'amavole, biragaragaza ko Paul Kagame yari muri Qatar. Ashitse ashikira gukora inama n'abasirikare b'u Rwanda, ibikomangoma b'abasirikare nyene bazi imbere bamwe akunda kwitura ka kanama kiwe basanzwe banama rimwe mu kuja kwica, gusahura, gufata ku nguvu n'ibindi vyinshi ari mu burasirazuba bwa Kongo. Rero Paul Kagame uyu muzo wiwe mu Rwanda no watumye habaho amajambo menshi bavuga ko mu Rwanda hari ubwoba budasanzwe, mu gihe hagumye haba ngo circulation idasanzwe y'igisirikare. Kumbure ngira yaguma isomba babona amajuma afasomba yegereza ku mipaka na deje agenda atandukanye, kuko yari inama ngo ije kwiga kungene bokavya umutekano, baravye kungene Maduro yafashwe. Ibintu biteye isoni, twese twarumiwe, ariko mumenye ko Maduro kuri no munsi wa mbere ariho aja kurengutswa imbere ya sentare. Bibandanya rero biba bibi mu gihe iyi comportement yavugishije abantu benshi cyane, harimwo umugabo yitwa Elias Gerasuri. Avuga ko uyu mugabo Bola Tinubu umukuru w'igihugu ca Nigeria bamwita forger in chief. Umva ngo no forgero, ngo n'umuntu acura ibintu byo wabishaka byose arabicura. Ngo nimutangazwe nuko umukuru w'igihugu wa Nigeria yakoresheje ifoto mpimbano, ifoto ya intelligence artificielle, ngo niko asanzwe ameze. Aho yatanze uburorero avuga ko uyu mugabo si cambere, ngo ndatangaye no kubona mwebwe mutangazwa na president Bola, uwo musaza ngaruka ariko akoresha ibintu by'ubuswa, ibintu by'ubuswaganya, ibintu by'ubuescro, ariko ngo ndabibutse ko neza na diplome afise. Uyu mugabo aragenda gushika naho avuga ko diplome ya president wa Nigeria Bola Tinubu ko ari ya fake, ari fondano, iri forged, ngo yarayicuze, ngo nkuko mbere yongera ko nakabijya, ngo mbere umukuru w'igihugu nimba mutanabibona kandi mutako babikurikiranira hagufi, ngo abari inyuma ya Nigeria nimumenye ko umukuru w'igihugu ariko aranacura, ngo ariko aragerageza guforja, kongera guforjinga amatora ya 2027. Uko niko biri, benshi niko bariko barandika ku mbuga ngurukana bumenyi, abadiplomate bagenda batandukanye baraguye mu gahundwe babonye
iyo foto iriko watermark ya Grok igaragaza neza ko ari intelligence artificielle. Mbere ngire ko ndabereka hano munsi ko kuri poste ya uyu president nyene wa Nigeria munsi hari ahantu handitse ngo this photo is generated by AI. Umva biragaragaza kandi biranemezwa na Twitter nyene ubwayo ko iyo foto yakozwe na Grok. Murumva ko ari ibintu biteye isoni kuri ubwo rugero. Turagenda kandi ku nama izomara imisi 3 yahamagawe n'umushikiranganje wa defense, umushikiranganje arongoye igisirikare ca Nigeria. Hariya muri Nigeria nyene yatangize itangazo avuga ko hagiye kuba inama y'imisi 3 izohera itariki 8 gushika itariki 10 z'ukwa mbere, izobihamagariwemwo ibihugu biri muri CIRGL, ni Conférence Internationale sur la région des Grands Lacs. Iyi nama benshi baba bayumvise canke batatahuye ibigiye kuyigirwamo canke ni biki ni kubera ihamagawe. Iyi nama ihamagawe bwihutihuti ngo kugira bigire ngo kuri situation iriya grava mu burasirazuba bwa Kongo. Kenshi twakonze kubivuga tukavuga ati none ni gute umuntu yotegwa akikujwe n'ingo zitanu hagaseruka urugo rumwe kuja kumuvuganira canke kumufasha urugamba. Iyi CIRGL rero ije kurabira hamwe ibihugu byose byo muri Grand Lac bokora iki kugira haboneke amahoro, hatoregwa inyishu na runo ruhagarara na genocide kirakorerwa abene gihugu ba Kongo, ubusuma n'ibindi byinshi byo bitibagiwe. Mwarabonye ko raporo iheruka gusohorwa bavuga ko abana barenga 30 bafashwe ku nguvu mu migwa muri no ntambara. Murumva ko biteye isoni cyane gose. Uko niko biri muri raporo ijejwe agateka kazi na muntu. Rero iyo nama ikazotangura itariki 8 ikazoshika itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Nuko nyene turimwo abazoba bahari harimo ibihugu vyinshi cyane, ibihugu nyene bigize region ya Grand Lac ariyo Angola. Igihugu ca mbere kizoba kirimwo ni Angola, hazoba harimo igihugu c'u Burundi, hazoba hari igihugu ca Centrafrique ariko bita République Centrafricaine, hakaba harimo RDC iyi nyene yegwa n'iki kibazo ya Chilombo Tshisekedi Fachibeto, hakazoba harimo na République du Congo, hakaba harimo rero iriya yindi Congo ya Brazzaville, hakazoba harimo na Kenya, hakazoba harimo igihugu c'u Rwanda arico le pays agresseur gushika no munsi haba mu maraporo agenda atandukanye, kuko iyo tubivuga umengo ni ibintu dufonda ONU, CNN n'abandi benshi abadiplomate nabo nyene ba Trump, iyo Amerika nyene twaba tuvuga ngo ni ibi birimwo abo wa Faransa, Union Européenne, za OTAN n'abandi bose baremeza ko u Rwanda ariko rutera muri Kongo. Kongo bwayo nayo nyene yamaze gusora amaraporo menshi cyane, najyari harabaye communique ya Tshisekedi n'umuvugizi wiwe bameza neza ko u Rwanda ariko rutera. Ibimenyetso twagiye turabibona, levi satellitaire bigaragazwa n'amasanamu yafashwe na satellite n'ibindi byinshi. Iki gihugu cy'u Rwanda rero naco kizokwitabira iyo nama. Hanyuma hakaba harimo Sudan, hakongera hakajamwo na Sudan y'Epfo. Ndabibutse ko Sudani yagabuwemwo kabiri, yagizwe ibinyene bakorashaka kugira mu burasirazuba bwa Kongo, aho Sudani kugaburwa kwayo habayemo uruhara rwa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Uyu niwe aza imbere kwisonga nkuko sindavyifuza, ariko vyoramuka bishitse muri Kongo uwoza imbere mu bazo babagabuye Kongo ari Paul Kagame. Hazoba harimo n'igihugu ca Tanzania, iruhande ya Tanzania hazoba harimo Uganda, hanyuma ikindi gihugu kirimwo ni Zambia. Izoba ari inama ya gisirikare, ni réunion ministérielle, izoba iri mu rwego rwa gisirikare cane niho bizoba igiye kwigwa, kuko ni inama y'umutekano. Barabukungene bogarukana umutekano, amahoro, ituze ry'abakongomani bariko barajuragizwa, baborabuzwa, bazira utwabo, bazira uko bari. Iruhande yaha ndabakengurukire cyane kubera ngomba kubahiriza umwanya twasezeranye kugira dushobore kuza turabana igihe kinini, igihe gitandukanye. Ndabakengurukira no ndabibutsa ko nta Flow Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe. Mugira umunsi wa mbere w'akazi mwiza, nkuko nama nayibabwiye. Abafise ababakoresha, abakora ubuzi bwa leta, muze murubahiriza amasaha y'akazi, namwe mwikoresha ntimuze murabarendegera canke mubondogotwa ngo nuko mwikoresha akazi n'akakare, kandi urima itiro ukimbura ingonera. Mwarahezagiwe, ciao ciao.